barundikazi dusubire tuvyibukanye ntihagire uhendwa ngo ahirahire agwanye demokarasi turimwo kuko azogwanije igihugu cyose azogwanije abarundi bose azoba ari umwasi w'igihugu jinzo wa reveri mugabo ntavuga amajambo menshi ntacyo bakora abantu bakritika cyane ntacyo bakora. Intambara ikomeye cyane y'igitoro cafatanywe umushinga amateka Shabani nimubona igitoro ca magendo cyahora gituruka hanze y'igihugu c'u Burundi kizanywe mu Burundi. Ibintu vyakomeye cyane hagati ya President Evariste Ndayishimiye ndetse na bamwe mu bihangange. President Evariste Ndayishimiye yabonye yuko ibihangange yahoze avuga yuko bibuza ko igitoro kiza ngaha mu gihugu c'u Burundi maze bo bakakirangura kuri magendo bakagicuruza, maze icyo leta itumije hanze bagatuma kitaza ngaha mu gihugu c'u Burundi kugira ngo abarundi bose babone yuko President Evariste Ndayishimiye yananiwe. Kuri ubu ngubu ifatwa ry'igitoro ca magendo bivugwa yuko ari icy'umushinga amateka Shabani nimubona yahoze ari imbonerakure ikomeye cyane. Kuri ubu ngubu vyavyuye intambara ikomeye cyane hagati y'ibihangange vya CNDD FDD. Shabani nimubona kuri ubu ngubu ngo yoba yagejejwe muri documentation kubazwa ibijanye n'igitoro cafatiwe hafi y'urugo rwiwe. Bivugwa yuko ari stock Shabani nimubona yahora abikamwo ibitoro yarangurira hanze akaza kubicuruza magendo. Muri kano kanya turaza kubabwira ibiriko biravugwa cyane kuri Shabani nimubona ndetse n'intambara ikomeye cyane iri hagati ya President Evariste Ndayishimiye ndetse na Reveriyano Ndikuriyo. Ikibazo cy'icyo gitoro nyine cyafatanywe umushinga amateka Shabani nimubona cyavyuye indyane zikomeye ndetse n'intambara ikomeye cyane mu bihangange vya CNDD FDD. President Evariste Ndayishimiye ngo gupfunga bunyoni ngo nubundi yarabizi yuko atari we yarafise umugambi wenyine wo kuba yatembagaza ubutegetsi bwiwe. Ngarazi neza ko hari abahora bafasha General Ngiyome Bunyoni mu nteguro ziwe zo gutembagaza ubutegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu ngubu rero abo bose abona yuko bagira ngo banyegeze igitoro bakigurishe magendo bose nyine ngo bahoze ari abambari ba General Ngiyome Bunyoni ndetse nabo bariko barafatanya. Reveriyano Ndikuriyo we ntariko aravyorosha ku kibazo cy'igitoro cafatanywe mushinga amateka Shabani nimubona, avuga yuko muri CNDD FDD ntavyo bazi. Ni mu gihe President Evariste Ndayishimiye ngo ategura gukura uyo mushinga amateka ndetse akanamupfunga. Reveriyano Ndikuriyo asa n'uriko aramuvugira. Ubundi biriko biragenda gute muri CNDD FDD? Amakuru menshi turiko turaronka nibijanye na Shabani nimubona kuri ubu ngubu ari muri documentation, akaba ariko arahatwa ibibazo kubijanye n'igitoro giherutse gufatwa bivugwa yuko ari ikiwe. Ariko Shabani nimubona arabandanya guhakana ko icyo gitoro ari ikiwe, akavuga yuko cakora ico azi coco ngo nuko cafatiwe iruhande yaho atuye, aho avuga yuko atahuriye n'icyo gitoro. Arabazwa impamvu ngariwe ariko aratera ubwoba abavugwa yuko ari gutera ubwoba bavugwa yuko aribo bafashe nyine icyo gitoro cari kiri kwa Shabani nimubona. Shabani nimubona byose akavuga yuko ariko arabesherwa, aho komiseri Placide Irakoze umutegetsi umwe rudende yubahutse Shabani nimubona yahora ari ndakorwa ko. Kuri ubu ngubu nyine nawe yatumiwe akabazwa ukugene yoba yararonse amakuru y'icyo gitoro. Nawe nyine avuga yuko yari asanzwe abizi yuko Shabani nimubona akora urwo rudandazo, kandi akaba yarazi neza yuko abantu bose bananiwe kugira ico babikoze ko akaba ari we watinyutse nyine gukora ivyo abandi bananiwe. Kuri ubu ngubu ibintu byakomeje gukomera cyane. Ni dosiye yajeje kwinjiramwo umukuru w'igihugu President Evariste Ndayishimiye, aho atariko aravyorosha avuga yuko yamenye umugambi w'abashaka kumutembagaza ko atari bunyoni yari kuwikorana ko
hari nyine n'abandi benshi bari basangiye uwo mugambi mubisha na General Arengiyome Bunyoni, dore ko bivugwa nyine yuko ari abahoze mu iragi ry'umuhisi Pierre Nkurunziza. Abo ngabo basigaye bakuriwe na Reveriyano Ndikuriyo. Ibintu bibandanya kumera nabi hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Reveriyano Ndikuriyo, co bikoze ikibazo cya Shabani nimubona ku bitaro vya Magendo yafatanywe vyazamuye icuka kibi hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo. Ku munsi w'ejo twabahaye inkuru ivuga ku kugene hari inama y'ibihangange yateraniye i Gitega. Iyo nama nyine akaba atakindi yigaga ku bijanye n'ivyo bitoro vyafashwe, ndetse Perezida Evariste Ndayishimiye iyo nama yarayirimo na Reveriyano Ndikuriyo, aho bariko babaza ingene abashinga amateka aribo bariko barakora urudandazwa rwa Magendo, aho Reveriyano Ndikuriyo yasa n'uvugira Shabani nimubona ivyarakaje Perezida Evariste Ndayishimiye. Iyo nkuru twayibahaye, ni inkuru ivuga yuko ifite titiri ivuga ngo Neva afashe ingingo yo gukura Shabani nimubona. Ni inkuru nyine yakunzwe cyane, aho benshi bariko baratubaza ukugene vyoba vyifashe muri kano kanya. Makuru tumaze kumenya nuko Shabani nimubona yoba yahejeje gushitswa muri documentation kubazwa kubijanye n'icyo gitero ca Magendo. Ku nkuru kwari twabahaye bwa mbere, kwari twababwiye ukugene icyo gitoro nyine ca Magendo cafashwe ku batari bayumvirije. Turongera duheze tubibanyuriremwo muri gakeya, ariko mbere yuko tugaruka kuri ibi vyose biriko biravugwa kuri iki gitoro cafashwe, tukanababwira n'ukugene Perezida Evariste Ndayishimiye ngo yoba yategetse gusubira gusaka noneho ku rugo rwa Shabani nimubona iwe. Reka ndakwibutsa wowe waba utarafyonda kuri sabone cyangwa se subscribe ubanze ufyondeko, kugira ngo igihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi uzubambere mu gushikirwa navyo, aho tubashikiriza amakuru aba ariko aravugwa cane irya nino mu bisata bitandukanye, muri politike, mu mutekano, mu bivugwa mu biraba n'agateka kazina muntu, mu ntwari bereye, ndetse n'ibindi byose mwanyegejwe n'amakuru amwe namwe nyine ubutegetsi bw'u Burundi butabushaka yuko aja ahabona bivanye nuko aba ari amakuru y'ibanga. Tugiye kwishimikiza rero amakuru twajeje gukura mu bicocoro vy'umugambwe CNDD FDD, tugaruke no ku makuru ku masoko mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye mu gutangura no makuru, reka tubabwire yuko ngo yoba yabishize ku rwego rwo hejuru cyane, bivanye nuko ngo yamye avuga yuko hari abategetsi bakuru ngaha mu gihugu c'u Burundi bakora cyane kugira ngo igitoro ntikigombe kiboneke ngaha mu gihugu c'u Burundi, kugira ngo bagume bagiramwo inyungu nyinshi. Ariko nanone ngo intego nyamukuru ari ukugira ngo abarundi babone yuko Ndayishimiye yananiwe no kurongora igihugu, maze baje mu mabarabara bamwiyamirize. Aho ngaho nyine ku ikubitiro yafashe General Arengiyome Bunyoni batari basanzwe bacana uwaka, avuga yuko yoba ari we atuma igitoro kitaza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ndayishimiye yibukije bamwe mu bihangange ko abizi neza ko Bunyoni atari kwifasha umugambi wo kuba yahirika ubutegetsi, ngarazi ko ari abandi benshi bari bafatanije, ariko akaba ari ibihangange vy'indakorwa ko kuri ubu ngubu ngo yoba yahagurutse. Igitoro cafatanywe Shabani nimubona umushinga amateka yatowe, akaba arico cavyuye ibibazo bikomeye cane hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abavugwa yuko bagendera mu makanda y'umuhisi Pierre Nkurunziza, aho abo ngabo Perezida Evariste Ndayishimiye abagiriza kuba bashaka kumutembagaza ku butegetsi. Ivyo nyine Ndayishimiye akaba yabivuze mu gihe yabona ko Reveriyano Ndikuriyo ariko aravuga ibintu bidasanzwe ku bijanye n'ibitoro vyafatanywe mushinga amateka Shabani nimubona. Reveriyano Ndikuriyo adatinye no kuvuga yuko ngo muri CNDD FDD atavyo bazi, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye avuga yuko Shabani nimubona akurwa muri documentation apfungwa. Reveriyano Ndikuriyo nyine akasa nk'uwakuriye Ndayishimiye inkoni ku gishitsi ko bidakunda ko ashobora gufata
Shabani nimubona akamupfunga mu gihe n'umugambwe CNDD FDD atavyo bazi. Ivyo ngivyo rero bikaba byazamuriye ishavu rikomeye cyane. Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yaciye ategeka itegeko rikomeye cyane ryo gusubira gusaka urugo rwa Shabani nimubona. Ni mu gihe igitoro cafashwe bivugwa yuko cafatiwe impande y'urugo rwiwe, ibintu bikaba byakomeje gukomera cyane. Ku nkuru ku batari borumvirije inkuru kwaye twabahaye kubijanye n'ukugena icyo gitoro cafashwe, reka banze tubanyuriremo gakeya tugaruke tubabwira ibiriko birabera muri documentation ku mushingamateka Shabani nimubona, intambara iri hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Reveriyano Ndikuriyo, ndetse no kugene urugo rwa Shabani nimubona rwoba rwasubiwe gusakwa kuri rino genekerezo mu gicugu rya 9 z'ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2026. Umushingamateka yafatanywe ibitoro byinshi vya magendo biraherera hehe? Indakorwa ko mu mugambwe CNDD FDD yafatanywe ibitoro vya magendo yongera itera ubwoba intwazangabo yabimufatanye. Mbega azohanwa canke bizoherera aho nyine? Ico nico kibazo abanyagihugu bibaza inyuma yo kubona uwo mushingamateka afatanywe ibitoro byinshi yacuruza kuri magendo. Uwo ni umushingamateka Shabani nimubona, asanzwe ari we atwara imbonerakure ku rwego rw'intara ya Buhumuza. Ibyo bitoro yafatanywe bingana n'amabido 198 byo mu bwoko bwa essence. None ivyo bitoro vyafashwe gute ryari? Tubanze tubamenyeshe ko ivyo bitoro vyafatiwe ku rugo rwa Shabani nimubona ku mutumba wa Cumba, zone Cumba, komine Muyinga, intara ya Buhumuza, hari hirya ejo ku igenekerezo rya 3 z'ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2026. Kuri uwo munsi niho twavuga ko habaye ikintu catangaje abanyagihugu bo kuri uwo mutumba kitari cyamenyerewe, kuko haje abapolisi benshi barongowe na komiseri kominari Muyinga Lieutenant Colonel Irakoze Placide. Bagishika baje nk'abafise amakuru yose, eka baje biteguye kuko bazanye imodoka nini y'igipolisi. Bashikiye hafi y'urugo rwa Shabani nimubona, hama baca binjira mu nzu iri hafi yaho Shabani aba, inzu yabikwamwo ivyo bitoro. Shabani yari yahagize stoke nk'uko vyemezwa n'amasoko yacu kuri uwo mutumba. Abapolisi baciye bahasanga amabido 198 yose yuzuye ibitoro byo mu bwoko bwa essence, bisigura ko ivyo bitoro vyangana n'amaritiro 3960. Ibitoro byose vyaciye bipakirwa iyo modoka baca barabitwara. Amasoko yacu yemeza ko Shabani nimubona yari amaze imyaka myinshi yibereye muri urwo rudandazwa, ariko inyamiramabi zitinya cane gushika aho hantu. Abanyagihugu bafata uwo mukomiseri kominari Muyinga nk'icihebe, bagira bati komiseri Placide ararinda bidasanzwe, n'ukuri ntituzi aho yakuye inguvu zo gushika kwa Shabani akinjira ahabikwa ivyo bitoro agaca agirwa ko abitwara. Igisigaye kumenya nuko bizohava bikunda ko Shabani ahanwa mu gihe n'ufatanywe iritiro imwe aca ahanwa. Terabwoba rya Shabani nimubona kuri komiseri. Inyuma yaho ivyo bitoro bifatiwe bigaca bipakirwa imodoka, umushingamateka akaba n'umukuru w'imbonerakure ntiyihanganye, yaciye atangura gutelefona komiseri Irakoze Placide amutegeka ko yobigarura. Uwo nawe yamwishuye ko ico kibazo yamaze kugishikiriza hejuru, aca amubwira ko yobariza kubamukurira kuko bitakimuraba. Aho Shabani yoba yishuye komiseri ko atamusubije ivyo bitoro bazoraba umugabo wari we aho imuyinga. Ariko amasoko yacu yemeza ko komiseri Placide yagumye yihagaze ko. Gushika ubu rero abanyagihugu bari mu kwibaza nimba iyo mbonerakure y'umushingamateka y'indakorwa ko imaze no kuvugwa mu bwicanyi butari buke ishobora guhanwa canke bizohava birangira aho nyine, kuko isanzwe ivuga rikijana aho imuyinga, eka no mu mugambwe CNDD FDD. Ivyo babivuga bafatiye ku kuntu hamaze igihe
hahigwa buhongo ivyo bitoro vya magendo ubifatanywe agahabwa ibihano bikomeye harimwo kuvyakwa, gucibwa idahabu no gupfungwa. Mu vy'ukuri vyoba vyaragenze gute? Iyo ni inkuru yabanje gusohoka bwa mbere, niyo nkuru nyine twabanje kubashikiriza, twari kugira nyine tubibutse ku batarayikurikiye. None ibijanye n'ivyo bitoro bikaba vyakomeje gufata umurindi uteye ubwoba. Amakuru dukura amasoko yacu y'ibanga ngo nuko Perezida Evariste Ndayishimiye ubwiwe ari we yategetse ko ivyo bitoro bifatwa, akaba ari nayo mpamvu Komiseri Placide yihamagarwa na Shabani Nimubona yavuga yuko vyohejeje kugera ku bamukurira kandi ko atanguvu asigaranye zo kuba yabigarura ngo bikunde ko vyajeje gushika hejuru. Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arahiga buhongo abariko banyegeza ibitoro ndetse n'ababicuruza kuri magendo. Garazi neza yuko umugambi wo kumutembagaza ku butegetsi wabanjije kuburisha ibitoro ngo General Ngiyome Bunyoni atari kuwifasha wenyine ngo nubwo ari we apfunzwe. Arazi neza yuko hari abandi benshi baba barafatanya kugira ngo bamutembagaze ku butegetsi, kandi ngarabizi yuko bamuri hafi bahorana bicaranye ndetse n'ibindi bitandukanye. Perezida Evariste Ndayishimiye yabandanije kuvuga, aho Ndayishimiye avuga yuko atagiye kwihanganira buri wese yagize uruhara mu kugira ngo ibitoro bisanzwe birangurwa n'igihugu ndetse n'amashirahamwe yizewe n'igihugu ntibize mu Burundi bikabandanya biba umuzi w'ibuye. Nyamara azi neza yuko hari abategetsi bakuru baba bagiramwo uruhara rukomeye cyane kugira ngo ibitoro ntibize mu Burundi, mu gihe mu bindi bihugu nka vyose vyegeranye n'u Burundi bibona igitoro ukuri kwamye. Amakuru yoba avuga iki ariko aradushikira? Kuko nari nabikubwiye mu kanya muri no nkuru, nakubwiye yuko imbonerakure akaba n'umushinga amateka watowe muri CNDD FDD asanzwe ari n'igihangange Shabani Nimubona kuri ubu ngubu yaciye ashikirizwa documentation, akaba ariko arahatwa ibibazo. Ni nyuma y'inama y'ibihangange yabereye Igitega ku munsi w'ejo, akaba ariko arahatwa ibibazo ku bijanye n'igitoro ca magendo yafatanywe bivugwa yuko ari ikiwe. Ibyo Shabani Nimubona ariko arahakanira kure, akavuga yuko nubwo byari bibitse ku muturanyi wiwe ariko atazi ukugena ivyo bitoro vyoba vyarahageze. Akabazwa ukugene yahamagaye Komiseri Placide amubaza ko yasubiza ivyo bitoro aho yabikuye, maze Shabani Nimubona akavuga yuko atigeze ahamagara Placide. Kuri ubu ngubu ibintu bikaba vyakomeje gukomera cane. Reveriyano Ndikuriyo we ngaravuga yuko umugambwe CNDD FDD atavyo bazi, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arategura kuba yafunga uwo mushinga amateka Shabani Nimubona, ndetse akavuga n'abandi bo bariko barafatanya uwo mugambi ukomeye cane mubisha wo kugura ibitoro vya magenda akari bo babicuruza, nyamara mu gihe babuza ivyakagombye kuza gusahiriza igihugu c'u Burundi bibura mu gihugu c'u Burundi. Akaba ari ingingo ikomeye cane ngo abo bashaka gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye bashaka gukoresha kugira ngo abarundi babone yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yananiwe. Amakuru dukura mu bicocero vy'umugambwe CNDD FDD aravuga yuko ibintu vyasubiye gukomera cane hagati ya Reveriyano Ndikuriyo ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye kuva umushinga amateka Shabani Nimubona yafatanywa ivyo bitoro bingana ukuraho. Aho Ndayishimiye avuga yuko uruhigi rugiye kubandanya, ariko Shabani Nimubona agomba kwishura ivyo ngivyo, ndetse akavuga nabo bahora bakorana. Reveriyano Ndikuriyo we ariko aratera ubwoba bamwe n'abandi abona yuko ibintu bidakunda, ngo abama bavuga amajambo menshi ngo siko gukora, kuko mwatanguye muvyumva muri no nkuru twabateguriye. Ayo majambo akaba yayavuze nyuma yaho amenye yuko Ndayishimiye yinjiye muri dosiye y'ibitoro vyafashwe bigafatanywa umushinga amateka akaba n'umukuru w'imbonerakure, akaba ari na Somambike wa Reveriyano Ndikuriyo, ngo akaba ari naho akura inguvu nyinshi cane yoba afite afataniwe amabido y'ibitoro ashika 198 yuzuye ibitoro vyo mu bwoko bwa essence. Ivyo bitoro bikaba vyahora bicuruzwa n'abategetsi magendo. Ndayishimiye kuri ubu ngubu ibintu ntariko aravyorosha. Tweko ababwiye yuko tuza no kubabwira ibijanye n'amasoko mu biro vy'umukuru w'igihugu muri ntare Rushatsi House, aho abakora kwa
kwa Ntare Rushatsi House bavuga yuko noneho Perezida Evariste Ndayishimiye yarakaye cane ko umwanya n'umwanya ashobora kugirwa ko ikibazo gikomeye cyane kuko ngo hari n'agasho kateguwe impande ya General Arengiyome Bunyoni aho apfungiwe kandi ngo kakaba karateguriwe umutegetsi akomeye cyane. None ako gasho ko baraka Perezida Evariste Ndayishimiye canke na Kareveriano Ndikuriyo ninde ari buze gutanga undi ni ibintu bikomeye cyane mu kandi turaza kubabwira andi makuru tuzaduhejeje gukura amasoko yacu kubijanye n'ukugene biriko biragendekera umushinga amateka Shabani nimubona muri documentation cyo Perezida Evariste Ndayishimiye yoba agiye gufata ko ingingo nimba amupfunga canke akamureka babwire n'intambara ikomeye cyane bandanije muri ivyo bihangange bavuga yuko bagendera mu iragi ry'umisi Pierre Nkurunziza baterekwa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse baterekwa ko yakongera no guhabwa ikindi kiringo cyo kurongora igihugu ndetse nabasamuragwa abo nabegere Perezida Evariste Ndayishimiye banakorana umunsi ku munsi bavuga yuko hari ibihangange bishaka kwikura ko leta yiwe abo nabo nyine bakaba bariko bararwana bikomeye cyane mu kandi turaza kugaruka ku bijanye n'ivyo vyose ubwo tuzatumaze kwegeranya andi makuru akomeye cyane. Turakengurutse cyane kuri mwe mwese mwaduteze yompi kuva mu ntango z'aya makuru gushika ku musozo bivyiza kuri mwese nivyo ndabipfurije.